mpagurutse ngaha nshimira Imana Data wa twese yo mu ijuru, nkashimira kandi n'umuryango mwiza watwakiriye, nkashimira mwebwe mwese mwaje kutwakira abavyeyi. Rero mpagutse ngo Imana ndayishimire ku ngabire nziza, ingabire isomba izindi y'ubuzima, ubuzima bwuzuye amahasa, naho yari kuba yaduhaye ingabire y'umwana umwe, byose turakenguruka kuko turi mu buntu bwayo ntidukekeranye. Dushimira iyo Mana kuko niyo yaduhaye ibibondo. Iyo Mana rero mufashe tukamera amashi. Rero turashima cyane kubona Imana yadukora igitangaza tugashobora kuronka abana batatu, kandi mu gihe ca mbere bitanguye. Ico ni icizero cirekana ko n'abandi bazoronka ibibondo. Aha ndazi ko muhava mwibaza muti none abandi nabo baje byagenze gute, bimeze gute? Jewe ubwa mbere ico nobabwira, nta muntu arema, ni Imana irema, ni Imana itanga, kandi Imana ikorera ku mwanya wayo. Iyo myaka 6 Imana yari izi ko uno munsi muzoba muri abavyeyi b'abana babiri. Imana yari izi yuko uno munsi nzoba ndi ngaha tunezerewe ivyo bibondo bibiri ngaha. Nico gituma Imana ikora ku mwanya wayo, uyizera utayizera yo yamari Imana kandi yamikora. Rero Imana kugira ikorera mu bantu. Mwamye muvuga muti muratangazwa kubona uwo mugambi nawe utanguje kandi atakibazo cyo gukumba umuryango iwacu cahabaye. Jewe nagize umuhamagaro uvuye ku bikorwa vya misi yose dukora, aho bona canke ku byo tubona bibaho kw'isi nka yose. Ngira umutima w'urukundo, ntaravye ivyo nababwiye vy'uburyo canke iki, umutima w'ikibabagwe. Kenshi mu muryango iyo umuvyeyi abuze uruvyaro canke rukaza rutevye, umukenyezi aragira ingorane cane. Nahagurutse nk'umukenyezi w'imboneza ahagararire imiryango. Kandi umukenyezi afise ingorane, burya n'uwo bubakanye aragira ibibazo. Hari usanga imama umuryango yagiyemwo zari umuntu kudohonereza umuryango, ugasanga umukenyezi afashwe nabi, umukenyezi arengana umengo nikimaramare. Hari nabo batweretse bagiye baracibwa amaboko n'abagabo babo, ugasanga umugabo agiye kurondera uruvyaro hanze bikanka, ugasanga akuye umugera wa sida, naho nyene akakura umugera wa sida atamwana akuyeyo, agacaza agaha uwo mukenyezi, ugasanga urwo rugo rurugaye kubera kutihangana canke kutemera Imana. Ikindi naco nuko twasanze abakenyezi benshi baca bihebora, kandi birumvikana burya umwana arazana umunezero mu rugo. Umwana arahindura ibintu vyinshi, ivyiyumviro. Ugasanga inakuru, umwana ahindura amazina, yitwa inakuru w'ibibondo, nyina w'ibibondo, se w'ibibondo. Ugasanga umwana ahindura amazina, akwise umuvyeyi, akwise inababiri, se babiri. Ugasanga akwise inabukwe, se bukwe. Umwana atanga amazina menshi kandi meza. Rero hamwe n'aba hariho n'uwundi yibarukiye muri Wakarete, bo bari bafise impuhwe ko bategeza kuja kwibarukira hari anye mu Kibimba. Jewe gikuru kwari uko ndonka ibibondo, aho bibarukira hose hafi yabo, nuko turonka ibibondo. Kandi Imana yarabikoze,
kandi tuzera ko n'abandi Imana izobikora. Nibizera Imana. Burya hari ikintu abantu benshi batamenya kandi batazi. Iyo ufise stress, iyo ufise umutima uhagaze, ari bidakunda. Rero hariho ibintu bidakunda iyo ufise wamana umutima uhagaze. Niyo umutima wamuhagaze. Ndiko mbwira n'abandi n'ingo zigiye kwibaka, umubonye nk'umwaka wa mbere ntibikunze, ugasanga umutima urahagaze, ukaca uhagaze. Ibyo onye ni ibimenyetso ntabanduka ko ushobora guhura n'izo ngorane. Rero iyo ubonye umwaka wa mbere bidakunze, wizera Imana ugasenga kandi umutima wugurutse, ukumva ko umutima utamuhagaze, Imana nirema, Imana nitanga. Muhava muvuga muti none kubera iki mwebwe mugira ku buryo butavuna? Bwa mbere byo mugambi wabayeho kugira ngo ufashe imiryango ifise ikibazo c'ubugumba. Ajya amahera boshi bokumva ko ari menshi, ngaje mparuye nkaraba ibikoresho bihari, ingene bizobungabungwa n'uburyo bizontwara, nta mahera, nta kiguzi gihuye n'ubuzima bw'umuntu. Rero twagomba turemeshe rero abarundi bagenda hanze ko aha mu Kibimba sikure uravye itike ry'indege, uravye amahera kuriha ihoteli umuntu abamwe agiye hanze, uravye gufungura sikure hotuma umuntu atahitura. Abaganga ni benshi bagiye barega uwo mwuga. Tanganyika keya hariho umuginekologe, hariho ekipe y'abaginekologe boza barabafasha kugira ngo babacire inzira ibashikana kuri polyclinique mugira neza. Hariho ama ecography y'ubuhinga bwa none, hariho ama ecography, ndafise ecography ari polyclinique mugira neza ifise yonyene. Aha mu gihugu cy'u Burundi ndafise ivyuma bigezweho kandi bishasha atanahandi biri ngaha mu Burundi uzobisanga. Nico gituma uzoba keneye ecography bona neza bivanye nico bamwandikiye. Polyclinique mugira neza iruguruye, kandi abamaze kuhitura nta numaridoka. Kwitwa umuvyeyi ni banga rikomeye cyane. Hanyuma ikindi twashatse kwerekana nuko keshi ubugumba babwagiriza abakenyezi, kandi agiye n'umugabo usanga agenda nico kibazo c'ubugumba. Nico gituma mu kuvyumvira twiyumviriye ko hagenda umuryango nawo kabwizwe umugabo n'umugore, kandi mu kuvyumvira turaba abubatse biciye mu mategeko kugira dufashe abo bagendana ubugumba. Twagumye twiyumvira icotuma ajya amahera bakoresha baniza kugurisha inzu, banda kugurisha aho baba, ngo bagende kurondera ibibondo hanze, boroherwe babironderere ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi batiriwe baravunika cyane kugira ngo barondere umunezero aha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Rero tuvyumvire muri make kugira ngo dufashe abarundi imiryango itagira ibibondo kugira nayo igarukane ivyizigiro n'umunezero.